mbere yuko turindira ibyo kurya reka twe turayaga gatoya. No munsi nshaka dufatane nkuko ndi mukuru wawe nawe uri mutoyi wanje, kandi nifuza ko no munsi tuyaga nk'abavukanye kuko niko bizokwama. Ani hajya muhiri wanje urumva nyene uhabaye amahoro n'umwana. Shama kirisi nikuri ko biri kose ndashima ibyo tubanye namwe, numve ko ndabishima nta kibazo na kimwe, ndanashimira n'Imana yatumye ngera mu muryango wawe. Urumva ni impamvu ndiko ndabikubaza kiranye nimenye mu gihe wowe ufise nk'ikibazo wewe cyangwa umwana wawe menye ni gute nshobora kugufasha. Urabona James umwana w'umukobwa kubagana, nakubwiye ko ubu ngiye kugufata nka mutoyi wanje, kandi mutoyi wanje nkunda, ntifuza ko yogira ikibazo na kimwe mu gihe je noba ndahari. Nko mu gihe niyo mpamvu rero ndiko ndakubaza ntihagire na kimwe umpisha, bibaye ngombwa umbwire n'ibyo babiri muri wewe byo bitagenda neza muhiri wanje. Shama buja nikuri je nta kibazo afise, gusa nakubujije ko nitwa mabuja, nakubwiye ko no munsi je nawe uri mutoyi wanje. Shama makirisi turuko ndabibona nta kibazo na kimwe afise, ndo nanjyohera iyo mbonye papa Kirisi agakinisha umwana wanje yishimye nyine aryohewe, nyine mba numva ndyohewe n'ingene mu nkundira umwana, nikuri birandyohera cyane, mba nabuze nyine n'ingene ndabivuga n'ahandi numve ko shima. Ku kibazo cy'umugabo wanje uri kuramuraba ukuntu ari umwanya munini abari muhira, nawe uri umukobwa urabizi abantu b'abagabo ukuntu nyine usanga bameze, nta kibazo na kimwe birigwera ntibirigira bikubangamira muri wewe. Shama Kirisi nikuri umva amahoro, ufise umugabo mwiza n'umwana mwiza, ndetse niyo mpamagaye abagira ntume ku isoko canke ku botike, kandi ivyo navyo biri mu bintu jeje umva nikuri nta kintu na kimwe ngura, n'umwana mwiza nikuri ushimira Imana ko waragize umugabo nkawe. Anje! 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 Niba atacarigera kugoza urumva ni byiza, gusa ndagusaba ikintu kimwe, ciwe nka musista wawe ndagukunda, sinifuza ko wogira ibibazo kandi nk'ibyo wavuyemo. Ndifuza ko guma muhiri wanje utekanye, tugagufata nk'umuvandimwe wacu, umuntu wacu wa hafi, umva tutiyumvira ko twaba tutazi wanyu, atabantu biwanyu n'umwe tuzi, mugabo tukagufata nk'uko uri mu muryango wacu. Mugabo nongera ndagusaba ikintu kimwe, mu gihe bazokugora nk'umugabo wanje gasanga ariko arakugora, ntuzotinye kubimbwira. Urashaka kuvuga utanyumva neza? Anje! Ngwa hano. Aha. Nshaka ko kubaza ikintu kimwe gusa Anje. Kwijya hoteli wari kurakora iki? Ntabwo mbaza. Ndagusabye, ndagusubiriremo ikintu kimwe navuze.
kwijya hoteli wari kurakora iki? Okay. Nanje nakubaza gato. Nyaga iki nawe? Urafite umwe yo kumbaza? Anatwe nta n'umutima ufise. Ijye modoka yo kuri hoteli yakora iki? Ibyo byo bikwiye. Inde. Tikunda kubaza. Modoka. Ijya modoka yawe kuri hoteli yakora iki? Ushatse kuvuga iki? Ijya modoka yawe kuri hoteli yakora iki? Karibu. Karibu Abel. Karibu. Sawa. Pardon? Karibu. Hanyuma ko nababuze nagerageje gusona ndabura umuntu umwe yugurura ciso ni kuruga ndinjira. Oya. No kwihangana. Okay, nabo menye gusa nakubuze no ku matelefone yawe yose arazimije. Telefone? Oh la la. Telefone nayisize kuri chargeur ku kazi. Kabisa. Sorry vraiment. Ariko numva ko atari ibintu byiza ku muntu umubwiza atunga umudandaza ugasiga telefone. Rega abantu benshi bakurondera kubera ibyashara. Nk'ubu byashara byashitse. Bandonde ngo tunyuke kuzitora. Bamaze kuza. Oh la la. Umviriza sheri. Turasubira. Sawa? Nabusha. Bye, hangani shiro ndamutwara. Oya ntangora. Okay. Sawa. Si bibi ariko mu buzima ikintu cyacu cyose utateguye ntabwo kigenda neza. Rero ikintu gihari kubera ko muhiri wanyu urazi barakaze kandi ubuzima si kirenga. Kuri ibyo rero tuvuze ngo tubyahare byihuse mu buryo ikibazo gikomeye cyane. Rero byiza ikintu mbona nuko iyo ndakubikura. Ariko abahungu mumeze kimwe. Abahungu mwese meme majorite niko mumeze. Kweki mudahinduka. Sikuvuga ko be. Ahubwo ikibazo ni cy'ubuzima. None nk'ubu unye dufate. Niba amenye gusa muhire yuko yifise. Aho nyine bazaba bakwirukanye. Sawa? Rasi ndakubwira ikintu kimwe. Iyo mbashaka kubikurako. Kamva ko nkayikurayo. Wese nari kukugisha inama. Ubu urumva yuko iyo nshaka ko ndayikurayo nari kugenda kukugisha inama wewe. Kwanza ata amafaranga yo kuyikurayo nari kugusaba. Umva ata mpamvu yo gukura umwana wanje. Muri kabeho ntazobura icaki. Amafaranga arahari. Mbe korera umwana si kibazo. Ahubwo ikibazo wowe ushobora kumva yuko ufite amafaranga sibyo? Canke mfise nanje amafaranga. Ariko umenye yuko mu buzima iyo upanze ikintu misi yose wama wagipanze ko kigenda neza, ariko ntushobora kumekinga shuwa yuko kizogenda neza. Hari naho kigenda nabi bivanye n'ubuzima. Nk'ubu unye bazoca bakwirukana surprise ibintu bitanateguwe usange turabanye utanguye kubaho nabibe utangure kumbona ariko ndumwana mubi sibyo. Rero byiza nuko ndakwinginze basi nyene nuko twabikura mu bube. Ati rero nje kwikurayo. Yo mitana nawe. Hari abatekinisi babyize neza babikora neza sibyo. Bashobora kubikora ku buryo atakintu na kimwe wumva atanaho uzopfa wiyumviriye yuko byanabaye ku buryo n'umuhira batanabimenya. Rero byiza umfasha ukanyemerera tukagenda neza. Narigumenye be yuko turacari bato. Turacyafise umwanya wo kuryosha. Urabisura yawe nukuri kwimana rabukuntusa. Uracyari umwana nyine ukujya tugatembera ahantu heza tukaryosha ubuzima. Manzo harura amezi 9. Uri umusheri wanje nkunda cyane uri mwiza gute mwo mwanya wocu uza kubyara byihuse tutaragira ikirori tutarisanzura mu buzima umanzi uryoshye wumva icyo wabereye ku isi. Ariko isura yawe yonyine irarenze. Hari ibintu bimwe atari byo kwihutira. Nk'ubonye manzi ufata umwaka wiyumvira umwaka sibyo cyangwa imyaka 2 amezi 9 y'umwana
n'imyaka 2 yo kurera umwana uryamye mu nzu ndiko ndaryosha ubuzima bahanze nabo ko bohombye katumanze turyosha ubuzima mabyo by'abana bizoba biraza twabanye ariko ndacyane rabizi hinge gatoya cyenda kurondera Ani ibyo twavuganye ubuherutse uza wabyibagiye nashaka ndakumenyeshe ko uyo mwana wawe ari inshingano yiwawe wewe nyene ubwawe atahaza asa n'umuryango wanje rero ribaye ijya nyuma ndabikubwiye sinzongere kandi kukubona uwo mwana wawe wamuhaye umugabo wanje ngo amuterure n'uyundi munsi nkazongera naho kubibona uwo munsi uzorara umenye urundi ruhande rwanje rwa kabiri wowe utaruzi canke wewe kukubona wicaranye n'umugabo wanje nimba wansimbuye naho uzobimenyesha menye ko tubana turi abagore babiri mu nzu ariko mabuja je simbona ikosa mfise kuko jewe sishaka kubasambuza nk'ukuri kuravyibaza kandi nanje bwande sinaryoherwa mbonye urugo rwanyu rusambutse kubera jewe kandi ikindi naco ujya ni databuja kumuha umwanya mu gihe yamusavye vyongora cane mvirizane kuba wo mu mwima cyangwa uto mu mwima ivyo ni vyawe kumenya jewe ubwanje ijambo rya nyuma ndakubwiye nuko ntashaka kukubona wahaye umwana wawe umugabo wanje iryo niryo jambo rya nyuma ndakubwiye ukuntu uzo mu mwima uko uzobigenza jewe ivyo ntibindaba ico ndakubwiye nico ntarindi jambo nshaka kugiranira nawe muri uwo mwanya discussion zaheze ico ndaguhamagare cyari ico urashobora guhaguruka ukagenda none mabo abayatanebe ndakunda yatanebe cyane niyo ndi hariya niyo mpora ndaba yatanebe ni bon neza tembe ndayikunda akenshi na kenshi ndakunze kunyibutsa utuntu twinshi ibintu by'imico n'akaranga by'iwacu aya ni sawa vraiment ni sawa rwose nanje ndayikunda cyane kuko ici nkumbuza iwacu nkaca nibuka imico y'iwacu yose byose ugasanga ndiko ndabiraba hama Ange igihe nari hariya warambwiye yuko ufite ibibazo byinshi mu nzu mugabo sinigeze ndonka umwanya wo kukwishura kubera akazi kenshi uburundi imbere yawe nka mukuru wawe ndashaka umbwira impamvu minsi yose wamuvuga mu kanwa kawe kwawe kana my sister burya nasanze ibintu bijanye n'urugo bigoye cyane byinshi sinabisubiramo byinshi nabikubwira uri hariya ariko wumve ko ndarusha nicyo gituma abarundi baciye umugani bavuga ngo kubaka no kugereka ibuye ku rindi sha my sister hari igihe rigereka ku rindi
ariko bikanga. Burya naho bavuga ngo abagumye bagumako, byanje biragoye. Anje, ico nokubwira coco, abajene bobo muri ihenda ngo amase yakera ngo ntagiho mu rutaro. Anje mutoyi wanje, umuhini mushasha utera amabavu. Urazi impamvu abakera bubaka rukaguma rugasosa? Nuko bari bafise ibanga muri bo, ntibamena ibanga nkuko kwiwanyu hagize agakoze cyo tumuca mujana hanze. Rega my sister, nkora iki? Ntacu ntakoze, ntacu ntakora. Abagenzi bampanura ikintu kimwe, nkuri je ndarusha. Erega Anje, agashitsi ka kera kavumbi ku muriro aratukije amaboko. Ndarusha. Bico bitakuru ndarusha, naramanitse amaboko. Gusa ico nokubwira mutoyi wanje, ururimi rw'umwe rukamwe ivyovyo, reka tumurindiratse. Nta kindi umuntu awumfasha atari kunterera isengesho gusa, sino namaze gufata decision. Oui. Je nahashitse. Ni ku rupangu rwa kangahe? Shige ninjira. Oya reka. Ushaka kuntera intambara mu ngaka karere kiwaye. Ababyeyi bawe siho bari papa na mama. Okay, poa. Ngaho nari. Nta kibazo shika ninjira. Ahubwo rero n'urupangu rwa kangahe je nahashitse tayari. Okay. Reka nce ninjira ntari. Ndahabona. Sawa. Okay, umwagi imigambi uko muzamurabona umusheri wanje aje ngaha muce mutangura. Wa mukobwa umva. Je nawe tuvinanye hehe? Je nawe ndakuzi. Numa, je nduru ngaha. Oya sinduru, nubona ka. Urene. Ani tubwire. Ani natubwire. Ababwiri kabisa byabwira ubundi harahanze. Urumva rero wari umusatsi rero. Natubwire. Nyine mubona ngaho. Ikarabesi. Abazi kunenda. Abazi kumvise Jessica nayinda. Umuzi hehe? Narurandenda mura. Okay, yitwa gute? Ariko nyumvira ikaranyyoga. Yitwa gute rero? Yitwa gute mbwira? Yitwa Eva nawe narabizi. Sinababwira. Umuzirirwa mugaramye mwaya madiva ya papa. Mudashaka kuva mu nzu ngo mugende.
Jina rose umusheri ndamuzanye muhira mutaguye kumwegeza ka amada. Banzurindira banza dusigurire neza. Batagira basa abana Banzurindira. Numa. Sibirateye amakenga Birateye amakenga. Ntiyitwa Iva. Ivyo ni bikari karavuga ngaho. Ani. None no mumesheri. Yo mumesheri. Iki nasi ko yitwa? Ibintu bimwe amahinga. Ibintu bimwe amahinga. Nyumviriza ndakubwira wa mukobwa we ntaho ndakuzi ntaho turahurira nta naho ndakumva sindigere ndarakurota umbwira gute ngo njewe nawe tuzinanye gute namwe mubikoresheje ubwenge sawa murabona ko njewe n'uyu hari n'ahantu namwe twahuriye oya bete niko ndabibona ahubwo ndabona ngaha mu rupangu umwiyinzu mutunze umusaza kumva ico kintu rero sindita yari kuza kuraba ahantu jewe batunze umusaza nsarirako ibintu bateye amakenga oya oya Nabizi nakimwe cyose bandamashye. mumirasha Arakubera ibiki byose biba kuri jewe. ibintu je nuko ibiranteye amakenga cyane Jewe sinamumesheri. mumirasha mana we ihangane ani ihangane je ibintu binteye amakenga Nanene yagusora kose. Tugiye kubikurikirana ihangane. Yagusora kose ubwira gakakageze. Ihangane no ano mwana ariko ararira gihoze ihangane ihangane. ani umwana ariko ararira Mwana yikarira hagufi. ja kumwosa nekara nivyo tuzobisubiramo hanyuma siko nukunza bite mu mwana tuzoyibana Anita. ihangane usinje binteye amakenga n'ukuri Tugiye kubikurikirana.